Reka tubaramutse cyane abakunzi bo kora Burundi aho muri hose nibazo kumeze neza kandi mushimana nanje meze neza kabisa. Ego weekend iriko iragenda neza kumbura aho mperereye aka weekend kariko keshi karakisukuma kaba nkakarangira. Ego rero uno munsi mbanza kubaza ko mukomeye nka kwa kundi nyine kugira ngo menye ko mukomeye yo mukomeye natwe tuba dukomeye mumeze neza natwe tuba tumeze neza kugira ngo dushobore kuva ku ntambwe imwe tugenda ku yindi twese tuba tumeze neza. Abo bitameze neza bafite ibibazo bitandukanye abari kwa muganga mukomeze kwihangana kuko iki gihe niko kimeze. Na malaria ni nyinshi cyane aka grippe kabaga kaze mukomeze kwihangana ejo bishobora kugenda neza kuko byose tuvyerekeze mu ijuru ku Mana kugira ngo Imana bari ibitorera inyishu. Ego tumaze iminsi tuzagira amakuru ya filime ariko sikuvuga ngo byari bimeze nabi canke se nikibazo twahuye naco oya sikibazo twaduhuye naco ahubwo ibintu bimeze neza. Ubu kuri ara Burundi ibintu bimeze sawa dusha dufise n'abatumeramani bavyumva kandi batavyorosha baba kaze bimwe vya hatari. Ego ntago ndababwira izina ryiyo kumbure muzo mubona hari gihenzo mubereka ubu ateza kuguma ni behind kubera ko niba bafise kamera mu bisanzwe. Rero turi mu bwami bwa Tuwafa ku rubuga bitwa Fanny Lavine officiel niho duherereye kuri filime bitwa My Day aho yayise mu Kirundi umunsi wanje My Day. Iyo filime rero ni filime iriko irabikora cyane kandi iriko iva ku rwego rumujya ku rundi abantu banayikunzemwe vya hatari kubera ko harimo utuntu tuensorite duteye ubwoba novuga ati dusa nk'udukangurira abantu ibi bintu bya kino gihe biragoye hariko haraba mu mariage menshi rero ubu bariko babidukinira muri filime kugira ngo tumenye kumbure ntabwo ari competition ibintu byo kubaka nico no babwira ariko duhanura aba bajene duhanura aba bantu bariko baragerageza gushinga ingo zabo barabe ntibaze barabikora kubera competition ntibaze barabikora kubera amaranga mutima ahubwo babikore babikunze kuko ni kintu ugiye kubamwo nibibazo ushobora kubamwo bishobora witeze ibibazo mu buzima bwawe bwose usigaje canke bikagenda neza ubuzima bwose usigaje. Niyo ntumbero rero nibatatona ni ibintu biba igihe cyavyo donc ni ibintu ntabwo ari umuntu yivumbura ngo arabikoze kubera yabonye naka yabikoze oya bibera igihe na cyane cyane ko abantu bakunda kuvuga ati wageze ntabwo akora imyaka canke amafaranga ubona wageze gushinga urugo ubona wageze kwimeza inshingano z'urugo kuko umaze gushinga urugo haca haza umwana ubona hageze kwemera inshingano z'uburere zo kurera abana. Ivyo byose rero ni ibintu bigenda biza muri gahunda yo kuvuga ko umuntu wese ugasanga ariko yiyumvira gukora ibintu atabiteguye ariko yiyumvira gukora ibintu ataragera ariko yiyumvira kuja muri gahunda y'urugo atari bwagere. Rero iyi filime itangura hari abantu batari ko barahuza mu rugo biboneka ko harabaye bya bindi umuntu agenda mwibarabara agahura n'umuntu bakabana ariko biza kurangira atabyishimiye ku ruhande rw'umukobwa no ku ruhande rw'umuhungu ndavuga ku ruhande rw'umugore no ku ruhande rw'umugabo bose ntibari bishimiye ivyo bintu kubera ko hariho amategeko amwe abaho bivanye n'uburyo bwo ku ruhande rumwe. Uno musi rero turubakana n'abantu kubera baba batunze cyane cyane ndavuga abahungu bariko barabona abakobwa batunze bariko babona abakobwa bakize bariko babona abakobwa bagiye hanze baba diaspora bakaca bafata abakobwa bakabana nabo mbo ibi bintu ni vyiza mu gihe wabikoze neza ukavyitwaramo neza ariko wumve ko ni wahura n'umukobwa yirata amafaranga ntabwo muzohuza neza kuko bizosaba kugendera munsi y'uburongozi bwiwe munsi y'amategeko yiwe. Rero nivyo byibi byariko biraba ngaha muri My Day aho umugabo yarambiwe ukuntu yabana n'uyu mugore ariko twagiye gusanga yanse ahantu novuga bakunda kuvuga ati wanka bisura ukagenda kuri binya ugasanga byose ni kibazo yanse uwa mbere bari bamaze gutahurana yari yamaze kumenyerana defo yiwe yari yamaze kumenyera imisi bari babanye aja kuwundi ngo niho byoroshe ngo amukunda ariko we yagiye gusanga wewe aribara umugore akubwira ati ndagiye wugara nyine kabari ibintu bisanzwe ati ndagiye nguze kugara erega hitaratangara yaguye rero mu muyabira aho byagiye kugorana cyane
kumbure tuzogenda tubikurikirana mu kindi gice kizokurikira kubera ko ifise ukuntu bagenda nurukurikirane. Ni vyiza rero ko ibintu tuzo turababwira tubisigura mu buryo bwagutse, tureke gutwarwa n'ubukene dufise, ariko twicare turondere amahera yacu, turondere uburyo bwacu, hama tuze tubane n'abantu turi kuri level. Ndiko ndavuga iki kintu, bajene twubakane n'abantu turi kuri level. Ukazana umuntu agusumbya level, uri umuhungu, icubahiro kizova kure mu rugo, bica bigorana kuko bisaba bijya bintu. Hari ibintu umuntu aheba kuko tuba twavuye mu ngo, tuba twahevye twate abavyeyi bacu tukaja kuba ahatwenyine. Birasaba ko umuhungu hari ikintu aheba, n'umukobwa hari ibintu aheba, kugira ngo izi comportement zimacingane, zuzurane, habeho kuzuzanya, habeho support ziba zigiye zitandukanye. Kuko uno munsi umugabo araja kurondera, ubu ibintu vyarahindutse akabura, bisaba ko n'umugore nawe haba hari akantu aba yakoze. Ariko bose tubuze utu tuntu ntaco bitoye, kubera ko ni muri bwa mu dusanga ibintu bica bimera neza. Rero ndababwire ko iki kintu ntabwo ndiko ndavuga ko abantu bagize amahiyaje n'abantu basumbya abakobwa basumbya uburyo abahungu ngo bose nuko, ariko hari abakobwa baba bararezwe naho baba bafise amahera menshi, bemera kugendera mu burongozi bw'abagabo babo. Rero ugaca usanga ni ibintu biriko birafasha mu uko kuntu kugira ngo tuve ku ntambwe imwe tuje ku yindi, urugo ruve ku ntambwe imwe rugende ku rundi. Rero mu ico gihe mudahuza mu rugo nta terambere ribaho. Ni iyi filime rero bituma idea umunsi wanje iriko iravuga ivyo bintu. Rero turabandanya tubona fyuko turabona ko baturese indi nyigisho, habayeho ibintu baguze n'umuntu, ariko ivyo bintu arariha amahera atapimye kari bizima, ariko aramubwira ati bitware uraza homba. Arariha amahera kuko barabagenzi bari inshuti, amaze kujana amahera asanga ivyo yajanye biri fake, bisheba ngombwa akagaruka kugira avugane na wa muntu, burya ntiyamutahuye, bugaragare ko yabigize abibona kugira ngo ayo mahera ayamuje. Ariko akamubwira ati jewe ndaguha iboro, ndaguha imari, ndaguha akantu, uca ugenda ngo umbwira ngo ni fake, kubera iki nawe ntosanga uri kurambesha. Arumva uwo arariwe amahera. Rero turabiha ikintu, iki kintu kiragwiriye mu bajene. Abajene bubu basigaye arabatubuzi, abajene bubu basigaye umenga bashaka gutunga ku nguvu. Ndababwiza ukuri, bajya bose bajya bagwiza tunga bose mubona, bajya bose mubona batunze, bajya bose mubona batagaze, barabikoreye. Abajene bubu rero barafise ikibazo, barafise defo yo gushaka gutunga cyane umwanya muto. Niko ndavuga bajya baziranotse ba Siyoni batunze, bajya bagwiza tunga dufite mu Burundi. Aba bose ubona bafise ibyubahiro bigiye bitandukanye, ntago babihawe ku buntu, ntago babihawe batabikoreye. Ikintu cyose kirasaba kugikorera, kandi urashobora gukora imyaka irenga 20, 30 ugasaza utarashika kuri kimwe uri kurarondera, ariko ukaza kukironka mu busaza kikaribwa n'abana bawe. Niyo mpamvu rero ibi bintu byo kurondera amafaranga ku ngufu, ibintu byo gushaka gutunga ku ngufu, biviramo ubusuma, biviramo ubwicanyi, biviramo ibindi bintu by'ingeso mbi byataka umuntu. Rero ndababwira ko mutegerezwa kugerageza, umuntu wese akagerageza agakora, tugakura amaboko mu mpuzu, nkuko nyanicubahiro mukuru wacu akunda kutubwira, dukura amaboko mu mpuzu dukore. Umujene wese abagifise umugisha gikwiye, nta bintu byinshi biba biramufata, biba bigiye bitandukanye. Afashe gahunda agakora, ndazi ko mu myaka 5 ubuzima buba bwahindutse. Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko y'abantu. Meshereza ndababwire ko umuntu wese akoze aratera imbere, ariko udakoze ukiyumvira kugambanira abantu, ukiyumvira gutuburira abantu, urabikora uno munsi arge hari uzobikora igihe kitari cyo usange uhuye n'ingorane. Rero dushimira cyane abantu bose aho bari hose. Mwebwe mwahisemo kuraba filime y'u Burundi, mwe mwahisemo gukurikirana ama TV online y'u Burundi. Imana ikomeze kubaha umugisha, Imana ikomeze kubahangaza, kuko ibi bintu
ntabwo bishobora gukunda tutabafise mwebwe nk'ababosi bacu, birasaba ko habaho mwebwe kugira tubeho. Niyo mpamvu rero nshimira wowe wese ahitamo agafata akanya karaba filime y'u Burundi. Imana iguhezagire. Wowe ufise iciyumviro ukagitanga muri commentaire, kumbura Imana ikomeze kuguhezagira. Tugiye kuraba iyi filime My Day, naciye ngenda muri commentaire nagenda soma, donc hari abantu bagiye batanga commentaire, kumbure ntibatahura iki kintu bakwe kugitahura. Ibi bintu umuntu agenda bihuramo n'ingorane mutamenya. Bajya bose bagiye batanga commentaire ngo iyi filime twarayibonye barayifuta bongera barayigarukana. Hajya hari impamvu, kandi impamvu yumvikana ugiye kumubaza yatumye biba kubera ko ijambo ry'Imana rinavuga ko atakintu na kimwe kibera ubusa. Kuburi ngaho wahisemo kuraba iyo filime si gahunda yawe, si gahunda yanje, si gahunda y'ugiye yayikoze, ahubwo ni Imana yavugiye mujya muntu yemera shama amafaranga yiwe apostinga kuri YouTube atazikaza kuyagaruza, hama nawe ukabona notification ukaraba filime. Rero nimwibaze ngo zijya commentaire ngo ntazisoma canke twe tubaha amakuru ya filime ntituzisoma. Je filime yose isohoka ku munsi ashakibe coming soon, ndasoma commentaire yayo kugira ngo menye abantu mbe bariko bayakira gute iyi filime. Rero tubabwira ko nta kibazo na kimwe gihari, ibintu bimeze sawa, ibintu bimeze neza, mukomeze kugira imigisha n'imihezagiro. Ico tubipfurije n'amahoro atangwa n'uhoraho. Ego turangireze kuri filime Vyamaho iri kirarengana kuri YouTube channel ya X-Ray Bam. Tubabwira ko ni coming soon iri igerageza kuvuga ko ico kwitwa Vyamaho part ya 12 igomba kuza vuba. Muzogende mu bikurikirane, mwandika Vyamaho canke mukandika X-Ray Bam, mushamukurikirana ibikorwa vyiwe. Nabo tuzobabwira amakuru yabo yo ku ya X-Ray, tubabwiye ukuntu urubuga rwe rupanze, amafilime amaze gushirako na cyane cyane kugira ngo mumenye uko ibintu biriko biragenda, kandi ko biba biriko biragenda neza. Tube turi kumwe n'aba bantu dukunda dukurikirana bakina, tumenye wagwane bamaze gukora ibikorwa bingana gute, ko ari abantu batubesha ngo barakoze. Ngo twe twarakoze, mwakoze iki? Ko ibintu byose bigaragira mu bikorwa. Rero mukomeze guheza ngo mugire imigisha n'ibihezagira. Tuzosubira mu kiganiro kizokurikira ku munsi wejo. Big up sana.